umuyobozi mukuru w'ikigo Manake Burundi yahawe umubonano n'umushikiranganje mu vyajeje harimwo amahinguriro ubudandaji n'ingenzi aho bashoboye kuyaga kubijanye n'abahinga mvabwenge bo muri kino gihugu cy'u Burundi. None reka tumuhe ikaze ku muhora wa Manake Burundi TV n'ahandi hagiye hatandukanye kugira ngo ashobore kudusigurira n'ibikibo babayazi. Turazi neza yuko mwubahwa engineer Beniyukuri buri gihe cyose bari karavugira abahinga mvabwenge kuko n'iryo hangiro yihaye. None reka twumve ijambo nyamukuru cyangwa byo baba bashoboye kuyaga mu ntumbero yo kugira ngo umuhinga mvabwenge ashobore gutungwa n'impano yiwe. Reka tumuhe ikaze. Murakoze kuri ico kibazo. Nivyo mvuye kubonana na nyoko cyane umushikiranganje ajejwe ubudandaji amahinguriro n'ingenzi. Mu byo twayaze rero harimwo ibijanye no kunagura ibisata bijanye na tourisme, no kuvuga igisata c'ingenzi, aho usanga mu gihugu dufise amasite touristique canke dufise ibibanza vy'iratiro vyiza cyane, ariko ugasanga ivyo bibanza nta ngenzi zihagera, ntihavyara amafaranga. Twebwe rero tukabona yuko muri ubwo bushikiranganje bashobora gushigikira Manake cyane kugira ngo ivyo bikorwa bize bigende neza. Ikindi twaganiriye n'uwo mwubahwa kijanye n'ibikorwa usanga bikorwa n'abanyabuhinga abo twita abartisane basanzwe bakora bahingura donc ibikoresho vyo mu gihugu imbere. Murazi ko kuva kera hamye hajishwa inderuzo, intaro, imidahara, ibiseke, inkoko. Ivyo bintu rero ugasanga babihingura uyu munsi ntibibatunga, ahubwo ugasanga bitungisha abandi bantu bagenda bagahenda abo banyamyuga ngo bakabaho ubufaranga bw'intica ntikize. Twebwe rero tukagira tuti ntibikabeho ko abo bantu bafata ibyahinguwe n'abanyamyuga ngo bace bagenda babibagurire ku dufaranga dukeya bo babishoye mu bazungu, aho baca baronka amafaranga y'umurengera. Tukabona ko ivyo ari ukurya imitsi abene gihugu. Twebwe rero tukagira tuti bihagarare muri Manake tubitunganye neza ku buryo bivuye hano bishogwa hanze canke bidandazwa imbere mu gihugu bihabwa igiciro kizwi, ku buryo umunyamwuga abazi ati jewe ntangaya imisoro amakori ntangaya, hanyuma no muri Maison Nationale Dollar kugira ngo tugume tubakorera ubwo buvugizi naho nyene bakagira ico basigamwo. Mugabo bikagaruka hahandi usanga abayeho neza bimutunze bifise ico bivuze ico bifise agaciro. Ikindi twavuganye n'uwo mushikiranganje kijanye n'ibikorwa hanze y'igihugu canke imbere mu gihugu, ivyo dusanzwe twita amahayanishagurisha. Abo rero tukazobatunganya neza ku buryo bijya bintu usanga vy'akarenganyo hama hagenda babandi gusa bihagarara, n'abari abanyamyuga bato bato tukabibuka kugira ngo ibikorwa vyabo nabo bija habona. Rero je nkavuga yuko twasozereye umubonano twemeranije yuko tugiye gukorera hamwe n'ubushikiranganje. Mbere mukaba mwabonye ko umwunganizi wiwe uwo twita assistant du ministre yatwemereye yuko igihe cyose tuzoba dufise ivyo tuja kubaza muri ubwo bushikiranganje azotwakirana ugweze. Mbere nkavuga yuko mbere baciye baturungika no kubajejwe ivya tourisme na artisanat kugira ngo abayobozi bakuru no kuvuga les directeurs généraux kugira ngo dukorane ivyo bikorwa nk'abasanzwe arabahinga b'ubushikiranganje bashira mu ngiro iyo politike ya leta. Murakoze. Banyamyuga ho muri hose haguruka ikangure burakeye, umuco Manake Burundi wabashwaye mwogira umwete umurunani tugwanira agateka n'imyuga yacyumba bwenge n'ayabangushi bihaye kwiyitirira ibyacu batujya imitsi yakarare boye kuduhendesha umutamiro batunyaza imirariro.
nkuko tugenda tubibabwira Manake Burundi si kigo c'umuntu umwe, Manake Burundi si kigo c'abantu babiri, uretse ko Manake Burundi ni kigo c'abahinga mvabwenge bo mu gihugu c'u Burundi. Rero Manake Burundi nkuko tugenda turabibasigurira tubibabwira ntiyubatswe na engineer Ruben y'ukuri wenyene. No munsi ho muraja kubibona aho Manake Burundi yari yahawe umubonano n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amahinguriro ubudandaji n'ingenzi, aho bashoboye kuganira kuri bimwe n'ibindi kubijanye n'ikigo Manake Burundi. Evrine Ndikumana ni cababa ca engineer Ruben y'ukuri nawe ari mu bashoboye kwitabira uwo mubonano. Ku rubuga rwa Manake Burundi TV reka tumuhe ikaze ashobore kutuyagira mbega nibiki bashoboye kuyaga ku neza cyangwa ku nyungu z'abahinga mvabwenge bo mu gihugu cy'u Burundi. Ikaze cyane. Murakoze cyane ko mijambo. Turi n'umunezero kubona doje guhura n'umushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi, tukaba twashoboye kuganira ku bijanye n'ibitubakiye nk'abanyamyuga. Mu byo twamubwiye yuko Manake igiye gushaho komisiyo izofasha kwigisha ibijanye n'imyuga, donc imyuga mvabwenge, kugira ngo abahinga bakora iyo myuga bashobore gukora ibisumba ivyo bahora bakora. Kuvuga yuko tuvuze yuko ibisumba ivyo bahora bakora no kuvuga definition, kugira ngo bishobore gushorerwa mu mahanga, kugira bihurumbirwe n'amahanga. Nkuko tubizi abanyamahanga basanzwe babikunda. Ikindi twaganiriye n'umushikiranganje yatwemereye yuko agiye kudushigikira kubijanye n'ivyo tuko turakora, iyi migambi turimo. Ego atubwira yuko hariho nihanishwa gurisha ariko ryategurwa ku bihugu vya EAC. Ihanishwa rya Mariba uko mwaka utashe, uyu mwaka akaba yatubwiye ko rizobera mu gihugu cacu c'u Burundi. No kuvuga yuko muri ico gihe rero yahaye ikibanza Manake kidasanzwe ko izofasha gutegura iryo hanishwa gurisha. Ego hama ico gihe rero tukaba duhaye ingufu abanyamyuga kuzitegura, bazi yuko ivyabo bizaba biko biramenekanishwa ugushoboka kose kugira ngo bashobore kuzoshobora kugurisha muri iryo hanishwa gurisha. Ego ikindi naco twavuganye n'umushikiranganje nuko kubijanye n'aba komisionere baja hagati y'abanyamyuga bikoreye ibintu vyabo, hoba ihinduka, ha umukomisionere ntaje hagati y'umunyamyuga n'ugura, kugira ngo umunyamyuga agurisha ikintu ciwe ku mahera meza, apana ko aja nk'umuntu hagati aja kumujya imitsi ku bintu yikoreye akuye mu bwenge bwiwe. Ikindi naco nuko tubandanya duhamagarira abanyamyuga kuzitaba lancement officiel ya Manake Burundi, bahurumbire ishiramwe ryacu rya Manake, kuko niho bazomenyera byinshi gusumba ibi muri ko murumvira ngaha. Murakoze. Mu byo Manake yashoye kuyaga n'umushikiranganje bindi nibijanye n'ibigo vy'iratiro, ibigo vya kiringenzi ngaha mu gihugu cacu. Turafise ibibanza vy'iratiro vyiza cane bishobora kwinjiza amahera y'agaciro adasanzwe, amahera twita amadovize, birashobora gusahiriza ku gihugu cacu c'u Burundi, n'abenegihugu bagashobora kuhatorera koyoko, kuko bimaze gukorwa neza ibigo ivyo bibanza vy'iratiro bigasubirwamo neza nkuko byo bikoze n'abanyamyuga mvabwenge bakabihira indi shusho ritari risanganwe. No kuvuga yuko bica bihakazi babandi baba begereye muri ivyo bice nyene bisanzwe birimo, ugasanga uri hafi yaho araronsa akazi akora. No kuvuga yuko abariko baragwizwa akazi mu gihugu cacu c'u Burundi. Ikindi naco nuko ivyo bigo vy'iratiro bimaze gukorwa neza, hadandarizwa vyahingiwe n'abanyamyuga, harubakwa amakioske ajamwo ya maobjet d'art duhingura, ugasanga uwahodandariza mu kibanza kimwe araronse ikindi kibanza adandarizamwo ivyo yahinguye kirenze kuca horadandarizamwo. Ikindi naco nuko n'abashobora gukora ivya arekirinere bashobora gukora, bagenda bagateka ivyo bitari bimenyerewe, ku buryo umunyamahanga ahashitse avuga ati ndafunguye ikintu ntari menyereye, ugasanga nibibanza bihurumbirwa, amadovize akaba arinjiye mu gihugu cacu. Murakoze. Uradusubije mu cyane racakaranga n'imico